Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kwereko aravugwa mu gisata ca politike. Ni kenshi igihugu c'u Burundi cagiye kirasaba ko abagirizwa itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusa ntiryocamo botahukanwa mu gihugu c'u Burundi bakaza kubazwa ivyo bakoze. Muri aba wari arongoye ivy'iri tembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ni General Godefroid Niyombare, hakaba kandi ari muri babiri bahoze ari abizigirwa bakomeye ba Perezida Nkurunziza imbere yuko akurwa mu mabanga, kuko mu bihe bidasa uyu Godefroid Niyombare hamwe n'undi tuza kugaruka ko muri ano makuru hari igihugu Perezida Nkurunziza yabarungitsemwo guserukira Burundi mu bihe bidasa, kandi bose yabahamagara bataraheza ikiringo kugira ngo bamufashe mu ngorane yabatewe nabo bagendanye. Amaherezo yabo rero ngo yoba yarabaye mabi. Inyuma yaho Perezida Nkurunziza apfiriye, benshi baragiye bibaza ivyaba batembagaje ubutegetsi. Inyuma y'abapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega bakatiwe umunyororo wo guherayo, ndetse n'aba bivugwa ko boba barahunze igihugu. Ese ivya Godefroid Niyombare vyoba vyifashe gute? Akaba ari navyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Godefroid Niyombare yavutse mu mwaka w'1969 mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'1972 Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare, yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu akaba yarishwe co kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka. Godefroid Niyombare akaba yarakuriye mu Kamenge azwe n'umuvyeyi umwe yari asigaranye. Godefroid Niyombare kandi harakunda kuvuga ko ivyo bihe bitoroshe yaciyemwo mu bwana vyamutumye akura hakiri kare, azezwa amabanga yo mu muryango akiri umwana, na rirya yari umwana w'ikinege. Umuvyeyi wiwe akaba yaramwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagararako mu bihe vy'amagorwa, kuko akiri muto akaba ari niwe yavuga ijambo habaye imanza mu rugo. Umuvyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera uwundi mugabo aza kubavugira ijambo kandi yaravyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara, ayisumbuye nayo kuri Lycée du Saint-Esprit mu gisagara ca Bujumbura nyene. Aho arangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1991, Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onatel, arariserukira mu ntara za Kirundo ndetse na Ngozi. Mu vya politike, Godefroid Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Godefroid Niyombare akaba ariho yahavuye aja kwifatanya muri FDD n'abandi muri FDD mu mwaka w'1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza no ku rwego rwa Commandant de Region. Aho CNDD FDD hagarika intambara, Godefroid Niyombare yarashizwe mu rwego bita Etat Major Integre, mu nyamaganwa kurongora ibisata bita Bureau d'études mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Mu mwaka w'2005 General Niyombare yagenywe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Ni nabwo umwaka w'2009 naho yagenwe kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, General Major Godefroid Niyombare akaba yarabaye chef de l'Etat Major General w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga nayo yayabayemwo gushika mwaka w'2012. Uwo mwaka akaba yaragenywe mu biro vy'umukuru w'igihugu kumwe mu bahanuzi bakuru ba Perezida Nkurunziza. Mu rugamba rwa FDD, Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi ukomeye cyane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye vyinshi, babanye muri vyinshi. Aho batahukiye mu gihugu rero, Godefroid Niyombare yarabaye igihebo kirimba kwa Perezida Nkurunziza, aho abereye umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu badasavye uruhusha, babonana igihe cose yavyipfuje. Ikindi General Niyombare ngo yasa n'uwisangije
nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu icyumviro cyose babona kibereye, ntiyatinya kumubwira ibyo abona ko bitagenda neza. Ivyo kandi bikaba biri no mu vyamuteranije n'abandi bategetsi batifuza ko Perezida Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakurwa ku burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenywe mu biro vy'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na Perezida Nkurunziza ntako batagize rwose ngo yigizwe kure. Umwanya wa mbere yoba yarasabwe kuja guserukira Uburundi mu Busuwisi no mu Bufaransa, hose aravyanka kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi be bohava bamugirira nabi. General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Uburundi muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2013. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD FDD kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 abajenerali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urugwete Perezida Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza na General Alengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo rero 13 zabona ko abo bagabo babiri haribo bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abajenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Aha rero niho havuye guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo, amugena kurongora iperereza ry'igihugu SNL. General Niyombare we akaba atari mu basinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Mu mezi ane yamaze mu burongozi bw'iperereza, General Major Godefroid Niyombare yagerageje kwegera imirwi itandukanye y'abarundi, anavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kandi ku kibazo c'ikiringo kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu. Niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogera mu gihugu no ku mugambwe CNDD FDD. Amatohoza yari yarakozwe n'iperereza imbere y'uko General Niyombare agenywa yari yerekana ko uwo CNDD FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rwa baba 62%. Raporo ya General Niyombare nayo yarerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza intureka mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD FDD bazocanamwo ndetse n'ingene Burundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare rero yahanuye Perezida Nkurunziza ko atakwitoza ku neza y'igihugu na CNDD FDD na cyane ko bari bazi ko insinzi ibona mu gihe botanga uwundi mukandida. Perezida Nkurunziza nawe ngo yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi ibiri yaramukuye mu mabanga, hakaba hari muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015. Mu minsi yakurikiye General Niyombare yarahatswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa. Nibwo rero kwigenekerezo ya 13 Rusama uwo mwaka General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umurwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyagihugu bari mu myiyerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza ntiryahavuye rikunda. General Niyombare aca arahunga igihugu. Ikintu gitangaje cyane ngo ningene ivyo General Niyombare yatanze muri raporo yiwe muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 vyabaye vyose, naho wahayiwe raporo atayikunze ngo biraboneka ko uwamuhanuye we yari yubahutse kumubwira ukuri. Ngo ni gahe cyane rero abakuru b'igihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri cyane ku bitagenda neza. Tubibutse ko nababwiye ko bari babiri bahoze ari abizigirwa bakomeye cyane ba Perezida Nkurunziza. Muri aba kandi hakaba harimwo n'uyundi yitwa Jeremy Ngendakumana. Jeremy Ngendakumana nawe akaba yaravutse mu mwaka w'1954 ku genekerezo ya 16 Kigarama Ikiziguro muri komine Ubukeyeho mu ntara ya Muramvya. Akaba azwi nk'umuntu w'umwetarinda yamye afise indoto yo gushika kure mu buzima.
nibwo rero mu gihe yararangije amashuri y'inderabigisha mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na kabiri, Yeremiya yaciye arondera ingene abandaniza muri kaminuza yigisha ivy'ubudandaji, ahironkamwo urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'amakori. Mu nyuma yarabandanije iyindi kaminuza yigenga yigisha ivyo gutunganya amashirahamwe y'ubutunzi, nayo ayironkamwo impamyabushobozi yari isanzwe muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Mu vy'akazi naho yarabaye umwigisha mu Bukeye n'Igihanga, yarabaye kandi umunyabigega wa sosiyete Burusta yo muri Siruko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani n'umunani gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe, ari nabwo yakoze no mu yindi sosiyete. Nyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Jeremy Ngendakumana yahavuye yifatanya n'abari ku rugamba muri FDD, yarabaye mu mabanga akomeye y'umuhari, mu mpera yaranawubereye umuvugizi. Aho CNDD FDD ihagarikiye intambara, Colonel Jeremy Ngendakumana yarasubijwe mu buzima busanzwe abandanya ibikorwa vya politike. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yaratowe mu bashingamateka. Uwo mwaka nyene gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yaragenywe kuba ugendanira Perezida Nkurunziza chef de protocole d'etat, ari nabwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu Jeremy Ngendakumana yagenywe guserukira Uburundi muri Kenya, ariko ntihatevye kuko yatumwe ko muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi mu nama nkuru ya CNDD FDD yabereye Ngozi yo gukombora umukuru w'umugambwe Honorable Hussein Rajabu. Muri iyo nama idasanzwe, Jeremy Ngendakumana yatowe kuba umukuru w'umushasha w'umugambwe CNDD FDD. Uyo kandi akaba yarafatwa nk'umugenzi udasanzwe wa Perezida Nkurunziza, ari nabwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hoba haratanguye kuvuga ko yoba nawe afise indoto yo kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ari navyo vyavuyemo ko ubutegetsi bwa Nkurunziza butashobora kuvyihanganira. Akaba ari nabwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Jeremy Ngendakumana yoba yarasubirijwe na Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe acarungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAR, nk'umwe mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD FDD. Honorable Jeremy Ngendakumana yarahanuye Perezida Nkurunziza muri Ntwarante uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko atokwitoza mu kiringo ca gatatu kuko yabona ko cozanira amahana igihugu. Ivyo vyongereje kumugira umwansi wa Perezida Nkurunziza, maze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aca arasaba ubuhungiro mu mahanga. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Honorable Jeremy Ngendakumana ari mu bashinze umugambwe PDG, afata n'umugambi wo gutaha kugira yitoze. Uburundi buramwankira ageze i Kampala mu Buganda, aho yavuye anatahuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa nabiko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV muhezagirwe.